babwire ko igihe kigeze kigere ku mpinga tuje coka nk'umuvuba dukaze kujya kw'inkuba dushize amanga atabwoba Yesu aragarutse vuba tuzanye ya nkuru nziza ivuga ko Yesu atari mumva yazutse. Siriba iteka rigeretse kuri ndi kongera kubana nawe nshuti mukunzi w'ibigano bya Indonde TV nkunda ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye muri kano kanya ariko yamara narabikomere yuko Indonde TV yemeye kugira ngo ikuzanire bamwe mu basanzwe bafise impano bamwe mu basanzwe bariko barikora neza babandi bipfuza support kuri wewe. Narakubwiye neza yuko batomere banje indirimbo yabo ya nyuma uzokwa muyisanga muri description hano mu biganiro byacu bya Indonde TV. Cufite ngaho ku ruhande gusa ucumanuka munsi inyuma ya description uraza gusangamwo link ikigutwara neza na neza kuri YouTube mutomere wanje. Ndi kumwe na bamwe mu bantu babikora neza bakunda kuba ari batatu ariko n'umunsi ni babiri bivanye nuko umwe yafatiriwe. Ni bamwe bafise indirimbo yitwa Newman, bamwe bafise indirimbo yitwa Tayari, bamwe bafise ya indi Kristo muri jewe. Ni IT canke Ibisigabwenge team. Nkundira ndagusaba gukora subscribe. Nkuko nabikubwiye ni Ibisigabwenge team. Ndi kumwe n'umusore, ndi kumwe n'inkumi ariko reka duhere iburyo ndakora mukije. Turabaramukije natwe. Umeze neza? Fresh. Jeshura ko ndakuze canke ndakuze nubundi kuko ntawe no watazi ariko bariko baradukurikirana. Bumve ko ndiko nyaga nande. Muri ko muyagana filme mushasha. Hamwe mushasha usanzwe uri mu mugwi Ibisigabwenge team uhagaze nkandi uretse yuko usanzwe uririmba. Mpagaze nk'umumambre kandi nkaba ndawuserukira. Serukira no kuvuga urongoye. Ego. Asante sana. Ibuwafu bwanje ndi kumwe n'uno mwigeme yitwa Pami. Je nshobora kuba nziryo ariko adukurikirana. Wumve ko Pami arindi kuko yavuze amazina yoye yose uco vyumva bikenewe. Amazina yanje ni Pamela Munyana aka Pami Muni. Pami Muni ko ariko Pami Muni. Pami Muni ni abbreviation ya Pamela Munyana. Ego. Ariko meze neza cyane gose na. Je ndameze fresh. Urabona yuko ibintu bimeze neza nyuma yo kuva iyumva kubarondera amakuru y'abantu babakambye. Ariko ndakene ubanze bibwira abantu nko mu rapper pana nk'umushitsi nyare kavuga ngo urumva ngo naje kwa kundi wabikora muri ya ndirimbo. Indirimbo yahe ko ari iyo yose. Urakoze cyane gose. Nabambanywe na Kristo maze nzuranywa nawe singitinyi ivyakazoza kuko ubundi muri we ntivyari vyorosha ariko vyari bikwiye iyo utancungura ubukaba karaba warancunguye ungira uwawe ndicaremwe kandi byose ni kubwawe ubu ndatsamba ndasirimba yapfuye kubwanje nanje mbayeho kubwiwe Ibisigabwenge cross new life nuzuye amahoro mu mutima in my new life. Yep. Yes, asante sana. Vermite, hamwe famille gusumvya bro. Ani wakwivuga nko mu rapper kwe. Ameua? Ameua. Achana mimi wewe basi. Jewe ndi Ibisigabwenge oya namba sindi kibura bwenge meze nk'umuyaga ncahuze by'ukuri nawo batagira umwenge oya namba ntibuhende kuko tuguruka kurusha indege mwe mubonye nari kuri vora karere kose ara controller satana arantenya nkuko viza ubumara zadenda mukomora ibi mvuga si bitito nibyo dokomeye gusumba beto bavuga ngo turi bato yamara ibyo dokora ntabwo ari bito ntitukigwana na devo kuko burya ntitunganya amarevo uritonda urabaza ntovusigara muri kabaza ubu turabaganza ntabwo turabacibwa urubanza kubuzima bwacu burahanitse bugizwe n'ibitangatanu twumiza. Aratatse Kristo cyane nangara gusumbice gerageza mutake twumve rushiriza. Basamvuge gute marakaze. hari bangana menye rituma no gara numva no vyimba ko yampindu yangira uwiwe sinkiri wa undi oye namba yarishuwa kera nzora ndimusha niyo mpamvu nitucaremegisha nkanje muri byose ndudasanzwe ijambo rinyita umunyamugisha simvumika oya nahezagiwe na data sindogeka oya sangiye kamere na data amwina umwana w'Imana nzima ambassador nico nkora mu buzima serukira ijuru kandi uwujuru sinigera manuka. Aserukira ijuru kandi niyigera amanuka niko bimeze kandi niko vyama Ibisigabwenge ndi kumwe na Firmin ndi kumwe na Pami ariko kandi umugwi Ibisigabwenge team n'umugwi waje gute ko iki kuboja hamwe mwahuye gute mwari musanzwe muzinanye mwahujwe niki? Umugwi Ibisigabwenge team twahuriye muri eglise dufise ama talent atandukanye asa
hamaca tuvuga ati reka tuje hamwe tuyashire hamwe kugira tugire ingufu zikwiye ryari mwahura ni gute mwiyumvire gukora umugwi umunsi twicara hamwe kugira ngo dushireho umugwi yari le 31 décembre 2015 no kuvuga umunsi wa nyuma wa 2015 tuca twinjira muri 2016 kuvuga mwari mwakeshereje mu isengero ahubwo uwo munsi nyene niho twaciye dukesha no kuvuga twagiye gukesha twamaze gucrea umugwi ndetse nk'icyumviro cyuko mwoja hamwe mwagitanguye muri bangahe twari batatu tumaze kuba batatu mu nyuma umwe ntivyashoboye kwaguma nga kubera ubuzima yarashoboye kuja mu Rwanda ubu ni yari tuca dusigara turi babiri hama mu nyuma naho rero haca hazu Pamela ariwe turi kumwe no munsi yes hari undi musanzwe muri kumwe we yitwande kuko naronye umengo nawe numwe mu barapa kandi bakaza ko iki mwashatse kuja hamwe muri abarapa gusa ko iki mutigeze mwiyumvira gushira mwundi muntu yoririmba yoza kubafasha turi kumwe yitwa Miracle ntiyashoboye kuronka umwanya hama kubera iki twese turabaha pe no kuvuga si twe twabigize mugabo turamukeneye no kuvuga turamukeneye umuntu ashobora kuzara turirimbira amakorasi ashoboye kuza tukumvikana tukabona ko ashoboye kwinjiramwo ni bon hamwe je noza none noca nungukike wewe d'abord nuko twabanza kumva yuko ubishoboye nyene asante sana Pami kwiyunga n'umugwi Ibisigabwenge team ndumva yuko utari mu bawutanguye ni giki cyagukweze kumva yuko jana naba mu rugendo barimo icyankweze nkuko mushasha yabivuze donc twese twahujwe na eglise turi kuri message imwe turi ku ijambo rimwe nukuvuga ko rero icantumye jewe niyumvira kuja mu Bisigabwenge team d'abord je nakora ndi jenyene maze kuba nkora ndi jenyene turazi yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye azoba ari hagati yabo ntibisigura ko ahari umwe atabari muri we no abari muri we ariko donc ibikora umwe nivyo kora batatu usanga ego biratandukanye kuko dufate nk'abadusupportinga arabagenzi ba mushasha biwanje donc tubashize hamwe ucu usanga ari ibintu biri powerful dukoresha umugani w'ikirundi ngo tubiri tuvurana ubupfu d'accord wewe uratahura ikirundi gose yahama rero donc je nkora ndi jenyene amayide ntiyari menshi cyane kandi donc sinumva nyene ko nzohava nshika aho nshaka gushika ego ca ndiyumvira kuja mu Bisigabwenge donc niyumviriye team turi kumwe kuri eglise kandi kora neza ibishoboye kuko je nari nkiro umunyeshure navuga ati ninabandanya nkora ndi jenyene peteto bizogenda bicumbagira ntibisigura ko ntotera imbere notera imbere mugabo urumva narabona yuko hari ibintu bizohava bingora nico gituma nahisemo kuja mu Bisigabwenge team imbere yuko uhura naba ngo wari usanzwe ukora wenyene wari umaze kuja muri studio wari umaze gusohora indirimbo zingahe hari ryari nari maze gusohora indirimbo zibiri hari mu kwa gatandatu imwe yitwa urukundo iyindi ziratontoma hama après ya hariko narakoranye Collabo na Meri na Mushindi n'uwitwa Keske Ihuha indirimbo zibiri nizo zonyene yes niko bimeze muri gospel harabigeme bakora rap ndiko ndamenya kino gihe ariko batari ko baraja ahabona bitandukanye n'igihe ca Iglesias ndavuga Gladys nawe ubona yuko ubona yuko umengo yaragabanije umuziki mufise ikizere kingana gute ko mushobora kuja ahabona cyo kimwe n'abasore bariko barabikora nk'aba Prince Mshindi ba Big Zo n'abandi bagiye batandukanye ofite intango yamigoye kuko nabo bose uvuze nabone mu ntango ndibaza yuko byabagoye kuko mu gihugu cacu ibintu vya rap hip hop donc ntiyari menyerewe cyane uretse yuko abaririmbyi bo mu gihugu cacu bagiye barayiduza rero no mu bakobwa nuko nyene intango yamigoye kandi barahari bashi gose bataranaja no mu studio bumvirije uvuga ati aba bantu barakeneye ubufasha vraiment ariko ndizera neza yuko aho abo basaza bacu bashitse natwe tuzohashika mbere tukanaharenza ego abo bari mu makartier nka indundi gusabye nka jenseruke indundi nkitwa ambassadeur kumwe babivuga nkagusaba yuko banyereka nkaho bari uzobinkundira kugira ngo tubashira habona maybe nk'ufise uburyo ashaka kuvuga ati reka abantu baje muri studio cyane gose nigikusa bari kwaradukurikirana cyane cyane yuko Burundi bufise impano zuzuye mu makartier ariko zitigira zije habona ko mpamvu zo kubura uburyo na kwagutinya kandi yuko n'abaje mu muziki umengo nta support nene bafise nta n'uburyo ariko arabikuramo nakaye kamoca utera nkawe akamonotera abarundi bene wacu basaza bacu bavyeyi bacu nuko bodushigikira bien sûr hama
umuziki ndundi gospel bigatera imbere bikaja habona kuko abo bari mu makartier bon hariho n'abashobora kuba bafite amahera ariko bagatinya kubera ko babona ababitangiye imbere bariko barafatwa nabi canke iki nukuri turaje ico notera kamo nuko bodushigikira bakadufata mu mugongo bakakira message tuko turatanga iyo abandi baririmbyi bose bako barabaha tuko kenshi haba harimo impanuro cyane hama kugirana babandi bari mu nzu bari mu makartier donc babona ati bakuru bacu bateye imbere byabateje imbere kandi baravyemera gose nabo bazoca baheza bavyuke abashoboye kuja mu studio bajeyo hama bongere babashigikire umukobwa gukora rap nimwe mu bintu umengo bifise iyindi shusho na cyane cyane ngahe mu Burundi kubgawe nta ntambamye ubona nta yandi majambo aza akakuremera canke yigera kuba aza akakuremera kubukora rap kuvuga kuguha amazina agiye atandukanye canke ibindi ya ama challenge arabaho mu bintu byose si kuvuga muri rap gusa mu buzima bwose ku ishure turahura n'ama challenge mugabo iyo uzi ikintu uri kurarondera donc utegezwa kubandanya ntushobora gucika intege ngo kubera abantu bariko barakuvuga yego barabivuga ariko ntibikubereye iyo je beshe bamambwira ati vraiment kuburirimba ni bon mugabo nta kuntu none waje muri R&B zazindi zihezagira abantu ariko ico no babwira ko izihezagira abantu sizijya zigenda bukebuke oya igihezagira abantu ni message ibitekeye muri yo ndirimbo ego donc vyose ni midi bitandukaniye ku midiho gusa ako message nimwe iyitanga uryo muririmbye ririmba ntozenya R&B na rap donc ni bamwe vraiment ego je novuga yuko niba ukunde nta kundi byo kubgawe uyifata gute gusuma bitandukanye gute na R&B kubgawe jewe kubganje sindabitandukanya cyane uretse yuko rap ndayikunda gose ndayikunda cyane ku buryo numva umenga sinoyihemukira prime kandi bon sije nayikunze navyisanze nibaza ko ariyo yatanguye ko nkunda je ntarayikunda ego arigeze ugira umwarimu akubwira kunagura ijwi ryawe flow n'ibindi biga bitandukanye ya ego je naramurondeye kuko donc natanguye kumva ndabikunze kera ntabikunda bon nararaba indirimbo z'abarundi mugabo si cyane vraiment je nitaho ama filme kera mugabo ntangura kumva umutima usunika kubikora donc numva ndabikunze muri jewe kandi cyane ndavuga ati nambibasha byokogwa gute ndavuga ati reka ndondera umujama nzi abishoboye donc ambwire bigenda gutya yaramfasha byinshi vraiment no muri studio yarambwira ati bigenda kuko studio disine bwigenda ndayinjiramo yego kandi byagenze neza vraiment bimeze neza en tout cas ubahongeze ndashima Imana ya umujama yakwigishije nimba atari banga ninda asanzwe ari umuririmbyi azwi canke niba bandi mu makarti bamwe baramuzi abandi ntibamuzi cyane yego nzomabwira undi muzi Yes ngo nzomutubwira ubundi musi challenges zirahaba rap no kuvuga yuko ubutumwa bwa burimwe nibwo bwa bukenewe gusumba ajya midiho muvuga yuko ihezagira ariko kandi je rap ndayifata nk'ikintu kimwe gifise iyindi nguvu gutanga ubutumwa bwinshi mu kanya gato yamara ugasanga muri R&B twagiye tworoshe ugasanga twarimbye amajambo abiri ahantu muri rap twari kurimba amajambo 10 mushasha aratuyagiye pami we kubgawe nigiki washimye muri pami hamwe bwe nk'umugo muravuga ati uyategetswe kubana natwe umunsi wa mbere abitura umusi wa mbere twitura no kuvuga twari dusanzwe tuzinanye twarahura kenshi tugahurira mu bikorwa byinshi no kuvuga amaze kutwitura kwanza yabanje kuvugana na jewe ama numva my day we ni meza ama ndagishikana mu wo dukorana nabo bavyakira neza gusa icatumye twumva umenga twomwemerera ko twifatanya no kubera icambere coco akora ibintu akunda arabizi kandi aranabikunda iyo ni karite ya mbere no vuga jewe nkunda so urana ko afise passion kuri ico kintu kuri rap arafise passion ico kintu vraiment nico cambere no vuga catumye tumwemerera kumwinjiza sino hariho nabandi benshi baje kandi n'ubu bakibishaka mugabo usanga bidakunda ya ego yes rap muri gospel music challenges nizahe kubgawe muri rusange tutavuza bigeme gusa ama challenge ni menshi cyane challenge za mbere usanga duhura nazo nuko hari abantu usanga batabitahura ofete batumva yuko ubaririmbiye happy bacha bavuga ngo ni midiho y'isi urumva mugabo sinzi vraiment ko hari midiho y'ijuru ntayo ndumva je yose ndayita yuko ari midiho
novuga twese tuyikorera mu isi ntawe uriko arayikorera mu ijuru so uvuze ngo n'uwisi sinzi hari ibintu nyene jewe ntaratahura peut-être bo batahura ukundi mugabo hape je ukuntu ndayifata nk'umudiho mwiza utanga message wisanzuye umuntu wese agashobora kumva message kuva ku ntango kugera hejuru igahera yose no kuvuga hape n'umudiho mwiza ahubwo abatawukunda sinzi impamvu batawukunda yes murakoze uravuze ati bamwe bavuga yuko turiko dukora umudiho w'isi ntibabitahura hari kwa kundi uyu yavuze ati hari babandi bapisa impano ariko bari hariya mu gikari munsi y'inzu binyegeje hari ababuza amafaranga hari n'abapfisa amafaranga muga bavuga ati ninaza muri ibi nzoba nje gutamahera yanje ntaco nzobikura kandi nzo ndiko ndashiramwe imitahe yanje nakaye ka motel wogatera abandi bokora iki boy cyambere coco nibaza ko bivana n'umuntu kubera par exemple nk'ubu uri kurakora je nk'umuziki par exemple nta sinovuga pour moment nta mafaranga novuga ngo uri kurampereza mugabo igituma nguma numva no gukora no shiramwo amafaranga icambere nuko ari ikintu ntagikoze no kumva yuko ntariko ndabaho ico ni cambere hama ica kabiri naco nkuko wabivuze turiko dukora gospel naco n'ubutumwa bwiza jewe par exemple nk'ubu sinshobora kuja mwibarabara ngo mvuge ngo Yesu arabakunde bene kujya kuntu basemerera je ntavyo noshobora jewe sinoshobora kuja imbere ya podium ngo ngiye kuvuga ubutumwa bwiza dimanche ntavyo noshobora so iyi ntuzenya rero impano mfise novuga nico niyo nzira Imana yampaye jewe nka jewe nshobora gukoresha kugira ngo nanje mbwire ubutumwa bwiza abantu niyo mwaye yo kuvugiramwe ubutumwa bwiza mfise nk'ubu remvuze ngo ndahagaritse no kuvuga Imana yampaye abo yantumyeko sinshobora kubashikira nico rero kintera kumva umenga peu importe ama challenges yose twohura nguma mbandanya yes challenges zose twohura nguma mbandanya challenges ni nyinshi ariko birashikana ugakurikirana imiziki gitandukanye y'abakora gospel n'abakora profane sinzi bishoboka kuba ugikurikirana cyangwa utayikurikirana yamara hari abantu ushobora kuraba ukavuga ati uyu muntu bivanye n'ivyo akora n'abamukurikirana akoze gospel music vyojyoha cyane kandi yogira ico ifashije muri abaririmba profane turafise ba bife turafise ba dorido turafise ba farias n'abandi bagiye batandukanye kubwo abantu bona yuko hamwe bakoze gospel bafise ico bomara ni bande bomara iki boje nkurikirana umuziki wose vraiment sinoja kubesha uri kuraraba muri sekira abaririmbyi baho sinzi kurabona haba kuri Instagram haba kuri Facebook haba kuri YouTube abaririmbyi baguma bagaruka umenga bariko barabomana ni babiri so bivanye na impact usanga bafise dufate baje muri gospel ijya fan base bafise hanze ya gospel kuko no muri gospel hari haba bakurikirana rero bace bavuga ati dukore gospel no kuvuga bajya abantu bose bajya bafana babo bose no kuvuga bo baba bazanye mu bwami bw'Imana uri kuraraba nka Satbi abafana afise ni benshi cyane uri kuraraba nka Fizzo abafana afise ni benshi cyane no kuvuga reba bajya bavuze ati tugire turirimbe gospel abantu bose boca bajya babafana bose boca babakurikira urumva yuko mu bwami bw'Imana bwabwungutse cyane ati uravye Farias karabana Satbi namwe mu bantu baguma bakurikiranwa banavugwa cyane baje muri gospel music bokiza imitima ya benshi pami nawe ni kubibona canke hari nabandi uravuga ati naba bantu mu bisanzwe baje bofasha niko bimeze niko bimeze ariko ni benshi wewe yavuze babiri gusa ariko ni je no dondagura benshi gose par exemple Big Fizzo nivyo bamukurikirana ni benshi Kiriku Bface ni benshi vraiment cyane gose urumva kandi turabatumiye kabisa watumiye kugira bagiri kugira bakore nyene gospel music byose nkamwe baje muri gospel music we nigiki wumva yuko uwo bufashije muri buno butumwa bwiza kuko no buno butumwa bwiza muri ko muratanga wumva ko ari igiki ubufashije muri buno butumwa bwiza
nkuko abakijijwe canke abemera babivuga ubutumwa buzodushikana mwijuru wumva yuko bumaziye yo jecho no bamfashije ufite nk'ubu nka big face canke big Fizzo canke kiriku canke nabandi dufate baje bakaza muri gospel donc bariko bararirimba abantu benshi imishaha ya benshi igakira abantu benshi donc novuga ngo bakazura abantu benshi nkuko tuvyita jewe vraiment vyoba donc vyonyohera cyane kuko urumva abantu bose bariko barakira donc bwa butumwa Yesu Kristo yatuzanira ngaha kugira dushikane kure abantu bose bamwizere uco vyumva nawe yuko ari ubwiza bugeretswe ku bundi muri amazina yose ari out ya gospel Ibisigabwenge team barabazaniye umwe muri bo bashaka collabo nabo ni nka batanu batondekanye muri ya mazina mwavuga kubwamwe mwe iyo mubona ati iyi tuyitoye nabwa butumwa twifuza gukora kuko maybe wa muntu ntashobora kuzosura kuririmba gospel mugabo kwera ashaka kuririmba natwe azodufatira chorus ya gospel music mwe kwifuza kuririmba nande reka duhere kwa papa basa kumenga ni benshi none anakimwe nkavuga umwe uwundi cyanibaza none wewe no bandamuretse barababazaniye ni batanu canke batatu reka twagiye kubakora reka twagiye mu bakora R&B sivyo tuvuga R&B hariho Farias hariho Lolilo hariho Satb hariho J hariho Masterland hariho Emelaveness benshi bagiye batandukanye nawe ucimuhitamwe umwe kuko babasavye mutora umwe kandi niyo chance ya nyuma muri abudondagoye twagiye wowe ushaka kucyushiramwe n'abakobwa mbo jewe vraiment mbo sinzi biravana na style kuko bose sawa cumbwira umwe style wo mucaguramwe ushatse kuririmba ucagura nde muri style yahe mbo nifuza ko ubutumwa bushika kure nagisurinye mbo mu bisanzwe ugiye kuraba nka style ya trap style ya trap nk'ubu cifata nka Big Fizzo ukamushira muri chorus yo kwica vraiment go hama ugiye mu ndirimbo zisanzwe nyene no kwita R&B mugabo zisanzwe na ziri kumwe na rap ugacushiramwo umukobwa ujya ntuzenya nka Miselika asijugiza cyane nawe niyo bikora neza ego ati yo bikora neza isazi yagira ingire mu kinyobwa niko bimeze yes niko bimeze kandi niko byama murafite mwifuza gushika kuko mwavuyeho ndazi murahazi mwebwe ubwanyu kugira ngo murinde mushika tubamenya twebwe nihe mwifuza gushika support mukeneye ni yahinya mukuru ambo support dukeneye nibaza yuko ari kuguma mubandanya cyane cyane mwebwe gushigikira ibikorwa byacu kuko nibaza yuko mukurikiranwa n'abantu benshi uvuga umuntu wese muvuganye hariho intambwe avako hariho niyindi acajako no kuvuga rero mutugumye inyuma ntaco buza tudatera imbere so turasaba cyane gose support kuri mwebwe aba journaliste kuko novuga ko nimwe bavugizi bacu nimwe ba ambassadeur bacu dufise so mubandanye mushigikira umuziki wa gospel nkuko mubikora no muri sekila nibaza yuko byogenda neza ati nibaza yuko vyogenda neza nimwe muduserukira ariko kandi reka ndabikwibutse mu artiste waba mukuru waba muto udahari je ntaco nabanje gukora kuko umba nkene ubutumwa nkora kuri wewe shikiriza wa mukunzi w'umuziki wawe pami nubwo ubutumwa wifuza gutanga wumva yuko twosozererako atari ubwanyuma kwara ko ubwanyuma uvuga ugiye gusezera isi ubutumwa tworangirizako ubutumwa tworangirizako premièrement mbanje kubashimira mwebwe n'umugenzi wawe mwagendanye cameraman dushimira Imana yadutije amagara ya murakoze gose Imana dutegeze kuguma tuyishimira umwanya wose mu mwanya nari mpeje kwishimira ya ndabashimiye cyane gose Indundi TV n'ayandi ma TV yose donc mubandanya mudushigikira hama kandi naco ndatumira abantu bose batarakira umwami Yesu vraiment kwakira umwami Yesu biraryoshe donc uburonse ubuzima budahera n'ubuzima buryoshe kubaho ntubukibaho uciye inquieta nta condamnation donc rero no batumira mwese kwakira umwami Yesu muvuko bwa kabiri bien sûr uko ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana ngo nibo bizeye izina ryiwe iyo umwizeye
ubaho neza ubaho nk'umwana w'Imana nyene hama ndakunda abantu bose abarundi biwacu donc n'abanyamahanga bose ndabakunda abo ntazi nabonze ego ico novuga nico hanini carico ya hama muje kuri channel yacu ya YouTube yitwa Ibisigabwenge team mugire subscribe share like comment donc nibindi byose kugira tubandanye dutera imbere n'indundi TV abatarabigira babikore merci beaucoup mwarahezagiwe yeah. Hariya akantu waruvuze cyane mu kakarimbo karaho kavuga ngo yapfutse ngo witera natigera maramara uwo mwizera ntazigera maramara ako karirimbo nibaza yuko benshi murakazi n'akarimbo kamenyekanye ariko kandi babandi basanzwe bashigikira umuziki w'u Burundi babandi basanzwe bashigikira kiriku babandi basanzwe bashigikira B-Face bashigikira Farious bashigikira Sadbi n'abandi bagiye batandukanye reka ndabasaba yuko twaza gushigikira uno mugwi wallahi ndarahiye ni izina ry'Imana Imana imwe yera yo mwijuru mama wanje umwe yamvyaye akantwara mu ndamezi 12 akabyihanganira reka ndamurahireko ni waje kuri channel y'abantu batipe ugasanga nakubesha cyunyandikira jewe ndaza kugusubiza bando zawe niko bimeze kandi niko vyama fyonda aho umusi uje muri description iraza kugutwara mu ndirimbo yabo niyo ndirimbo yanyuma baheruka gusohora ariko kandi ndagusaba ko twoshigikira dushigikire of course dushigikire banyita Allen the Real iyi ni Indonde TV nokora subscribe kuri channel yabo uzompezagiye kandi cyane uzompezagiye ku bwanje reka ndakwifuriza amagara n'amafaranga byose mu mahoro ariko reka ndagusigire bano bantu man bakwica reka ndagusigire bano bantu ndazi ntuza kumaramara jabrace jo muri Kristo nahawe byose tayari ubu ngendana ubuzima tayari ubuzima budahera tayari sin tayari curse tayari sick tayari chatete chatwagiriza tayari chatabuwe mu kubiri tayari akiba mbigorogota tayari sin tayari curse tayari sick tayari everything we need tayari yeah I'm blessed in the Christ Jesus I'm anointed that there's no stress kumusaraba naharonkeye amateka inyuma yaho naho tuyambika iteka nacheka natesa kuko umunezero wanje sama pesa ramingene ikoreye uwanje mubabaro abasibanje nabo nibo canje kiraro gurukange nko kumusingene y'urutaro ico nibagiye nizira ijambo bidara tayari yangize umugororotsi mujuru ndumusango sindumushitsi icaha yakiranduranye n'imizi nico gituma mvuga ubutumwa bw'ibisatsi kumusaraba ubirarangiye naco yasigaje ndagurahiye ijagisi yose yarikoreye igisigaye ni kubanjuka tuyo muri Kristo nahawe byose tayari ubu ngendana ubuzima tayari ubuzima budashira tayari sin tayari curse tayari sick tayari chatete chatwagiriza tayari chatabuwemwo kubiri tayari akiba mbigorogota tayari sin tayari curse tayari sick tayari everything we need tayari tayari maze